Asubiye kubaramutsa abanywanyi inshuti mukunda amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza musanzwe ikaze yo gukurikirana amakuru aba ariko aravurwa cane hirya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tubashikiriza amakuru yo kwizera avurwa mu bisata bitandukanye, amakuru aba ariko aravurwa ku mbuga ngurukanabumenyi, kambere na za nkuru zinyegezwa abarundi nazo nyene turazibatohoreza tukazibashikiriza ku minsi yose mukazikurikirana ingingo imwe ukwayo ngaha kuri shene yacu. Muragira mukurikirana andi makuru yihuta ariko aravurwa muri muganga Christophe Sahabo uba ariko arabarizwa mw'ibohero apfunzwe yagirizwa kuba yaranyonoye amafaranga y'ibitaro yakoragamo ubusuma butandukanye mu bitaro yakoragamo bwa Kira Hospital, akaba yari wenyene anabirongoye. Akaba ari amakuru yavutswe nyene bivugwa yuko aherutse kubura umuvyeyi wiwe, aho umuvyeyi wiwe nyine yitavye Imana, ariko akaba yarankiwe kuja kumupfubana iteka ngo ahabwe uruhusha nyine agiye gupfubana iteka umuvyeyi wiwe yitavye Imana ubwo yariko ari mw'ibohero. Bikaba vyakuruye amakuru atandukanye vyagiye biravurwaho n'abakurikiranira politike y'u Burundi hafi, ndetse n'abakurikirana ibijanye n'uyo muganga Christophe Sahabo baharanira agateka kazina muntu basaba yuko yorekugwa. Muraza kuvyumviriza muri aya makuru ivyagiye birashikirizwa nabo nyene, turaza kubigaruka ko turaza no kunyarukira ku makuru avurwa cane mu birabana n'umutekano. Turaza kubashikiriza ibiriko biravurwa mu gihugu bafise ubwoba ku myimenyerezo ya gisirikare iriko irakorwa n'ugwaruka rw'imbonerakure rwigamiye umugambwe CNDD FDD iriko irabera mu ntara ya Bururi. Navyo nyene twabibateguriye, turaza kubibashikirako muri iyi sango y'amakuru. Hari n'ayandi twabateguriye nayo nyine muri aya makuru muraza kuyumviriza ido nido. Utegerezwa kuba warafyonze kuri subscribe canke se abone, kuko iyo wafyonze ko turose bene aya makuru n'ibiganiro nk'ibi nyene views turiko turabashikiriza ku minsi yose, iyo tubirungitse ucuba mu mbere barashikirwa navyo. Reka ndasubire ndabaramutse nabahe kaze mwisango y'amakuru muragira muyakurikirane ayo n'ayandi twabateguriye ingingo imwe ukwayo. Nemeje kubibabwira nyene yuko hariko haravurwa amajambo atandukanye arabana na muganga Christophe Sahabo, bivurwa yuko apfunzwe hadakurikijwe amategeko. Uyo muganga Christophe Sahabo akaba yahora arongoye ibitaro vya Kira Hospital, akaba yarajwe gufatwa arafungwa bivuye ku kuba yariko yaragirizwa ubusuma butandukanye, gukoresha nabi itunga ry'ivyo bitaro, ndetse no kunyonora no gusahura amafaranga mw'ivyo bitaro yahora arongoye. Ariko bamwe n'abandi bakurikiranira ivya politike bakavuga yuko yoba ariko ararenganywa n'abategetsi, ndetse ko hari impamvu za politike zoba zinyegejwe inyuma y'iryo fatwa ry'uyo muganga. Akaba yaraje rero kubura umuvyeyi wiwe muri ino minsi iheze, ariko akaba yaraje kwankirwa kuja gutaha ngo apfubanwe iteka uyo muvyeyi wiwe. Ariko kandi bikaba binavurwa yuko apfunzwe ubutungane butaramwagiriza ngo hamenye, ariko kandi mu gihe apfunzwe, mu gihe ubutungane butaranamwagiriza ivyo yakoze ngo hamenyekana niba ari intungane canke yogirizwa nyine ivyo ngivyo, ubwo abajejwe intwaro babandanya baramugereka ko. Ivyo kandi bikaba vyashikirijwe na Gustave Niyonzima, akaba akurikiranira hafi birabana n'iryo fatwa rya muganga Christophe Sahabo. Akaba avurwa yuko kwankira uyo muganga kuja gupfuba umuvyeyi wiwe ni ikintu kigayitse kandi giteye kubiri n'amategeko. Amategeko arabimurekurira, aramuha ubwo burenganzira kuba yo yaba ku muvyeyi wiwe canke no ku mwamukaho. Ni ivyerekana ko amategeko agumaho nyangwa kandi ari dosiye irimo igipfumvu kinshi. Bikaba vyashikirijwe nyene n'uyo Gustave Niyonzima, akaba ari uwo mwishirahamwe Kavebu rikurikiranira hafi birabana n'agateka kazina muntu. Reka tumwumvirize
Gustave Niyonzima ariko aravurwa nyine kuri ivyo vyagarutsweko cane kuri uyo muganga Christophe Sahabo. Ni ibintu bigayitse biteye agahinda, biteye ko biri n'amategeko kwankira Dr Sahabo Christophe kwaja gusezerana iteka umuvyeyi wiwe akongera kamuhambana iteka, kandi ni ibintu rero kumwankira kwaja muri iyo funérailles y'umuvyeyi wiwe, ni ibintu rero bitwereka yuko amategeko agumaho nyangwa muri iyo dosiye imupfunze, kandi imupfunze biteye kubiri n'amategeko, biri mu karenganyo kenshi. Rero umuntu yovuga ati ivyo babikora mu kumubabaza no kugira n'abandi banyamitahe muri Kira Hospital badashobora no kuvuga ikintu na kimwe, babone yuko ari ibintu bikomeye, novuga nko kubatetanize no kubaterrorize, ntibavyura umutwe, bagume banumye, babe nk'aba esclave. Nico rero bariko barabikorera, hama amategeko arabimurekurira. Turavye ico twita la loi portant révision du régime pénitentiaire ivuga yuko umuntu w'umupfungu yabuze umuntu ico twikata kuri premier degré yabo umuvyeyi wiwe canke abamuvako, ubwo burenganzira bufise, ariko kuri we ntibabikoze. Ni ibintu rero bitwereka ko harimwo vyinshi, ari dossier politize kandi irimwo n'ibintu vy'amacakubiri. Muramwumvirije akaba yari Gustave Niyonzima akurikiranira hafi ibirabana niyo dosiye ya muganga Christophe Sahabo. Nabibabwiye mu ntango z'amakuru ko tuza no kubashikiriza kubirabana n'imyimenyerezo ya gisirikare iriko irakogwa n'ugwaruka rw'imbonerakure. Reka dutandukire ayo nyene yareka aravurwa kuri muganga Christophe Sahabo, tunyarukire no muri ayo nyene arabana n'ibirabana n'izo mbonerakure. Hari imyimenyerezo ya gisirikare iriko ikogwa n'ugwaruka rw'imbonerakure rwegamiye umugambwe wa CNDD FDD iriko irabera mu ntara ya Bururi. Imyimenyerezo ikaba imaze igihe kinini cane iriko irabera mu iyo ntara, ikaba iriko ibera ku ishure ryisumbuye riri ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi. Ngaho nyene muri iyo ntara ya Bururi ikaba ari imyimenyerezo ikurikiye indi myimenyerezo yagiye iravurwa mu zindi ntara zitandukanye, aho bivugwa yuko imbonerakure zibandanya ziraronswa ibigwanisho, zigishwa gukoresha inkoho, zihabwa imyimenyerezo itandukanye yo kugandagura ndetse n'indi myimenyerezo ya gisoda itandukanye, kandi bikaba bibera hagati mu ntara, bikaba bikunze kuba ku masaha y'ijoro. Abavyeyi barereye muri iryo shure bakaba batekewe n'ubwoba, bongera baranegura ingene inyigisho za gisirikare zitangirwa ku ishure ryahora ari iry'abana babo bakoresha ryo kwigirwamwo. Iryo bikaba kandi biriko bikogwa mu gihe abanyeshuri bari mu bibazo bisozera umwaka, bavuga yuko ivyo bishobora kubangamira ivyo bibazo biriko birakogwa n'abana babo. Reka tubanze twumvirize ivyagiye biragaruka cane n'abanyeshure n'abavyeyi babo ndetse n'abagiye baratanga ayo makuru y'ibirabana niyo myimenyerezo ya gisirikare iriko ikogwa n'ugwaruka rw'imbonerakure. Twumvirize abanyagihugu bo mu ntara ya Bururi. Murabumvirije, abo bakaba bari abanyagihugu batandukanye bo mu ntara ya Bururi bariko baragaruka ku iyo myimenyerezo ibandanya iraronswa ugwaruka rw'imbonerakure muri iyo ntara yabo ya Bururi. Banywanyi bacu ni ngaho nyene tunasoreje amakuru twari twabateguriye, ariko aravurwa cane incamake y'amakuru. Reka ndakengurukire mwe mwese mwabanye natwe mwisango y'amakuru, nkengurukire bagenzanje bafasha kuyatohoza bakayarungikana njewe nkayagushikiriza ido nido. Gahunda y'amakuru irabandanya ngaha kuri chaîne yacu, utarafyonda kuri sabone aka nakajo keza cane ngo afyonde ko kugira uko turonse amakuru n'ayandi tubashikiriza ku minsi yose muje mu bambere barashikirwa nayo. Reka ndasubire ndabarakengurukire nabipfurize ibihe vyiza, muhezagirwe n'agahwane.